aya mabwirizwa ategura amafaranga leta ikoresha kugira nka mu Burundi tubone akarusho. Hari ibibazo bitegeza kuzarabira biva mu nzira, n'ikibazo c'amadovize. Amadovize hatabaye itunganywa ryayo rishasha, ni ukuvuga ingene ayari mu bubiko aje arijere, ayo yabonetse, raporo ya BRB kubona ati none statistique y'ama importation aja ku madovize yo muri banque centrale ingana gute, mbega structure y'ibintu vyabaye importé na devise de la banque centrale ingana gute par rapport au marché parallèle, kuko abantu baramaze kumenyera ubuhabwa plus de 80% des importations passent par le marché parallèle. C'est un marché qui s'institue yamaze kuja ku gitoro nuko nyene baravuga igitoro, mbega amadovize akoza kuri igitoro angana gute par rapport y'ayandi, logistique ubushobozi bw'abantu binjiza igitoro batowe gute, ze nibibazo kudi marché, mbega igitoro kiro kiradandaza ko ubwiritira bagiye ku isoko yindi kandi bari obije kuyijako mu gihe umaze ameza indwi zibiri igitoro ku masitasiyo ataki yari abantu biruka, ubwo butunzi bw'igihugu buzamuka gute, abantu bataja ku mirimo ku mashuri ngira n'isuku n'abatora isuku bakoresha igitoro, yamaze uto yabuze n'imyanda igwira mu ntuze igwira mu mazu, c'est l'hygiène. Imodoka zari turasanga zabuze igitoro, ugasanga ku mazu hose ubuze n'ibiriko barakwa ama service. Urumva yo kuvuga rero langaje yo kuvuga ngo igitoro gikeneye abibujumbura gusa, amadovize akeneye abibujumbura gusa, ntake waruguru nta wahari yanyi icendajuru ntayakeneye, hari yarangaje zitari none waruguru ntiyunguruza, umuntu wo mucankuzo ntiyunguruza, umunyagihugu mu cankuzo ntiyivuza ngo yagiye kwa muganga imiti ntayigura, samadovize ayigura. Umuntu wo mu cankuzo izi mpuzu abantu bambara za friperi ntiziva hanze, ntiziva mu madovize amadolari kugira yambara. Aheje kurima imodoka iza kumutwarira wa mwimbu ngo uje kuwushora mu bisagara, neza bikorera ito neza mwikoresha. Nibaza yuko ubuzima niho buhagaze ahubwo